Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Ndabasabe mumpere Imana amashi yo kuri kino gicano. Je nanje nje gushima ni rya mbere ku munsi w'Imana nsengera hano kandi mushasha mwa hano hantu. Naje ku munsi wa kabiri nsanga uwo mukozi w'Imana ntiyakira. Ndagaruka ku munsi wa gatanu baransengera neco nari ngaha ku karago ndaciye bugufi ya munsi y'amavuta y'aha hantu nukuvuga je nari maze igihe kitari gitoyi ngwaye uruhande rwose gushika mu mutwe ndi paralize nukuvuga ntakora ibintu atadumu nshobora guterwa kubera uruhande rwose ariko maze kuza ngaha baransengera ubu ndakomeye ubu ngira n'ibirometero nka 20 no bigenda mpagurutse rero gushima Imana yarankijije numva nkomeye indoto mbi nahora nta majoro angaheje yashobora guhera ntarose ibintu biteye ubwoba ibintu vy'imfu abamama nabuze ibintu nyene biteye ubwoba ariko ndashima Imana kuva nce ngaha ndaryama nkaza numva bamvyuye saa moya ngo ngo vyuka ngo wagize itiro ryinshi cyane ndashima Imana rero mumpere amashi abakozi bahantu Imana ibahezagira. Amen, amen. Haleluya kandi. Nanye ndashimiye Imana kubona magaze ngaha. Ikintu cyambere nanje gushimira Imana yankoreye. Je naragwaye igihe kinini ya umugongo ndaja kwa muganga barampa imiti inshinge ibinini biranga ndagenda barama n'imiti kirundi ngo ndanwa kugira fatenwe biranka rero nico gituma rero turi muhira mwijoro turyamye n'umufasha numvise ikiganiro numva ikiganiro kivuga ngo turakiza abagwaye turatabara umufasha arambarira ati wumvise ahantu baza bavura umugongo ho wagwiriye mu nzu ngo jizovyuka ugenda umuntu yamubwira uko je nanje aho nagorewe ngaha nama ndagwara misi yose ataco njihereza ntakimesa nagikoropa ejo mu gitondo ndovyuka inyombi noga cenera ngenda nzohabaza kandi nzohatora naciye mfata umutaxi vero aranzana arashikana ngaha nukuri ndashima Imana yo mwijuru gushika ubu umugongo nukimbabaza umugongo nukinja kandi Imana yamfashije n'amaso yawenja cyane ubu n'amaso nakinga cyane ikigira kabiri ikigira gatatu nukuri jewe nadandaza ku kibanza ibyo ndandaje byose nkabona ko rahomba bigenda nkavuga none je kubera iki ngoma mpomba ntunguka abandi baradandaza bakagideni bakagishura nanje ideni barifashe rikananira kuriha none Imana jewe ibintu nibiki Niji no rero mutabazi urumva naje ngaha mwaransengeye nukuri byose ndabibona biriko biragenda neza ivyo ndabishima ikindi niko ndashimira Imana yayinkoreye cyane nzoguma shimira Imana je narimbayeho nabi mu rugo umutama wanje turi kumwe niwamubaza ngo rasyo mbawa je rasyo yacanuka akambira nabi akambarira ati je namizi nzu vy'ukurambwira je nkavyishoborera je nyene nkabikora n'abana tukabikora none nukuri umufasha wanje ico shimira Imana yankoreye naza gusenga ngaha n'abana akajambira ngo uragavuda senze gusenga amashetani ndamubwira je nibwiye ko senga amashetani nzoguma ndagusengera tugusengere n'abana naka uzotinda nawe ugende nawe gusenga uzodukurikira utumva utabona akavuga ngo je sinzopfa ndabageza inyuma ndawugira je tuzojana nkazana amazi ahezage nkayamuha akayata kwa Mungu rero mvuye ngagusenga nase sanga arajyanye kuko nje gusenga yirirwa ajyanye umunsi wose mu nzu gushika naje nkamusanga ajyanye mu nzu nashe fata amazi ahezage ndamushira hajyanye aca yanwa atanwe bw'igiranwa amazi ndamubwira uko
abana bavuga pa turanywa amazi pa wewe ishetani ryaragufashe. Icyo Imana yakoze rero ngiki umufasha nukuri ngo n'umunsi wa nyene yabyutse yoga abyuka yambara abyuka ameze neza none Imana yangira ibitangaza nari ngowe ndazi yuko byose ibyose asaba byose ndazi ko byose bizoshoboka. Amen. Ubu turi kumwe namuzanye yaje niwe yaje imbere yazariruka. Amen. Hallelujah. Imana mugirire zimuhica umutima wawe wifuza. Imana imuha amahoro n'amafaranga. Amashi menshi ku mwami Yesu. Yesu nashimye. Amananje nanje gushimira Imana kuvyo Imana yankoreye. Je nari umuntu kenshi sinakunda gushinga intahe kuko ni ibintu byinshi Imana igenda yankore. Kirane naye mwafashijwe nimukurikirane n'iyi murafashwa. Banza mukurikirane ngaha mugomba mufashe. Kenshi je sinari umuntu sinakunda gushinga intahe mugabo kuko kora satani yari yaramboshe ku bintu by'intahe mugabo Iby'Imana yakoze rero. Iby'Imana yakoze nari ngwaye ikintu bitwa umusipa. Mwene data ikintu umusipa ni ikintu kibabaza gose. Sinarizi ko umusipa ari ikintu kibabaza mugabo jewe nabyiboneye aho naryama mugabo nkaryama urumva nibikunde ngene Imana yakoze rero. Iby'Imana yakoze nagumye nabaye no gusenga rero sambona Imana ica mu muntu ice mu muntu acambwira umuti rero nibyo ndabishimira Imana ko Imana yagize Imana yankijije ubu nakize nisawa. Amashi ku mwami Yesu. Haleluya! Amashi menshi ku mwami wacu Yesu. Haleluya! Nanje mpagaze hano ngomba gushima Imana ya Repentance. Haleluya! Imana yangiriye neza ndamara amashure iragahora ku ngoma. Haleluya! Ndashimiye Imana yampaye kumara imanite kuko ntibyari byoroshe. Jewe narafatwa nkagwara abandi bariko bariga bagakora ama interrogation bagakora ama examen jewe sinkore malaria ikaba yaranyizingiriye ko buri kwezi nkaza ndagwara ariko ndashima Imana yampaye kumenya Repentance. Haleluya! Haleluya! Ikindi kintu ngomba gushimira Imana yarankijije ntibyari byoroshe. Je narafashwe ndagwara indwi yose ndi mu rugo biranka ko mva muhira abavyeyi banje baravuga ati Imana izogukiza ariko ndaza kumwongera aransengera asengera amazi. Haleluya! Burya je nasanze bino hano ari ibitaro bikuru vya Repentance. Haleluya! Abatavyizera muvyizere kuko je Imana yarankijije Imana yankuye kure. Haleluya! Nanjye icyo nzokora nzokwama ndayiririmbira buri gihe ndayiririmbira abazimu bapfe bashe mu izina rya Yesu. Iyi ni ryo shimwe ryanje murakoze Imana ibaho umugisha. Je nanje kuva kwa Mungu nshimye Imana yuko icyo Imana yambwiye kimaze gukiza abantu bashika ku ndwi. Satani yacanteze ibigeragezo nabaye mu ntambara hanyuma biza gushika umuntu afitiye amahera bamumpereye amahera ngo yampe aca mfata mu izosi ngo anyice anyuka ko ntera icuma ndirukanka Imana irandokora. Nimve kubishimira Imana ko Imana yantabaye. Ko Imana yakurokoye. Egome. Amashi ku mwami wacu Yesu.